Mwese muteramanye na televiziyo y'igihugu turabaramukije kaze mu makuru twabateguriye anayo akaba yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagirishije kuri uyu wa kabiri inama baburamatari hamwe na ba mustanteri bose. Muri iyo nama akaba yamenyesheje ko atamurundi numwe yemerewe kugurisha itongo ku munyamahanga kuko yoba ariko agurisha igihugu. Muraza kubikurikira mu ntango y'ano makuru. Umakungu naho mu gihugu ca Iran nyuma y'igenwa ry'umuyobozi w'ikirenga mushasha abanya-Iran bari bazi ko amahoro n'umutekano bigiye gusasagara, ariko n'ubu ibisasu birabandanya gutegwa mu gisagara ca Tera, umugwa mukuru wa Iran. Navyo nyene twari bateguriye muri ano makuru. Kaze ubu naho inkuru imwe ukwayo nkaza kuba ndi kumwe na Daniel Ndikumana asigura mu rurimi rw'ibimenyetso nkuko narimpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zano makuru ngo nta murundi numwe yemerewe kugurisha itongo ku myamahanga kuko yoba ariko agurisha igihugu. Byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama yagiranye na baburamatari hamwe na ba mustanteri b'amakomine yagize igihugu. Inama yabereye ku Kirimba kwa Ntare aho abo izo ndongozi zasabwe guhimiriza abo zirongoye kugira isuku ku mubiri hamwe naho babaye. Inkuru ya Nadia Ndayizeye. Muri iyo nama ba mustanteri bamenyesheje ko amakomine barongoye arimwe amahoro n'umutekano, uretse ko hari ibiza biterwa n'imyuzure ugasanga hari bibomoka bibangamira amazu. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yahamagariye izo ndongozi guhangana n'ivyo biza mu guhimiriza bene gihugu gutera ibiti no kutubaka ku nkombe z'uruzi. Evariste Ndayishimiye yashimye ko kuva habaye indinganizo nshasha abene gihugu basigaye biyumvamwo indongozi kuko bashobora kubashikira kandi bagashobora gukemura ibibazo bibabakiye. Yasavye ba mustanteri n'izindi ndongozi guhimiriza bene gihugu kwijukira isuku ryo ku mubiri naho babaye. Abantu bafise amazu aha zabwiza nkiri barabara rigenda kwa Ntare kuva mu Kamenge kuva hariya epfo tukarikora neza gukora icamwe abashitsi benshi biteka, umuntu agasiga ku kibambaza inzu yiwe akayisiga neza bikaboneka, agakubura hajya imbere yiwe, ntarindire ngo meri nizoza gukubura yumve ko imbere yiwe hakwiye kwama hakubuye. No mu bisagara rero mu ntara zo hagati mu gihugu mugire abantu basige uturangi bambara impuzu zimeshe bakubura imbere yabo, hamwe usanga hose hasa neza. Ico gihe niho bibaca biboneka ko ubutegetsi bw'igihugu buriho. Yasavye kandi ba mustanteri gukingira amatongo ya leta kuko agiye kurangurirwamwo imigambi y'iterambere. Acamenyesha ko ata muntu afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga kuko ari nko kugurisha igihugu. Burya nta santimetero imwe ibaho y'umuntu mu gihugu. Nico gituma twamenyesheje yuko ata muntu numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Uragurisha ku murundi nta ngorane, mugabo ku munyamahanga kirazaye kaziririzwa. Kubera iki? Mwibwirizwa shingiro noneho birananditse. Vyanditse yuko ata muntu numwe ashobora gukura ku gihugu n'akabanyu na gatoya. None ugurishije ku munyamahanga ntumva ko igihugu akigurishije. Ibwirizwa shingiro rirahana umuntu akuye kwa kametero kamwe ku gihugu. Nta muntu rero numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Umuntu ashobora guhitonga umunyamahanga n'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, kubera hariho amategeko bijanye ntibaba bakugabiye, no kubera uje gukora imigambi y'iterambere mu gihugu bagaca bakorohereza gukora iyo migambi. Nico gituma leta niyo yonyene ishobora guha itongo umunyamahanga, naho nyene birafise amategeko abigenga. Mugabo umwene gihugu ahaye umunyamahanga amenye ko agurishije igihugu kuko nta mategeko yakurikije. Umukuru w'igihugu yarangije atekerera impanuro izo ndongozi ati indongozi nziza ibonekera mu nyifato ibereye, kugira imbono yiye ariko arajana abarongoye no kuzana ubumwe mu barongoye.
Arakoze Nadia Ndayizeye kuri iyo nkuru yaduteguriye. Tubandanirize mu gisata c'inyigisho amakaminuza ahamagarirwa gutanga inyigisho z'akanovera mu ntumbero yo gushikira yambona kazoza iterambere Uburundi bwihaye. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'indero mu nama yo gutanguza icese uburyo bwo gusuzuma urugero inyigisho zitangwa ko mu makaminuza hano mu Burundi. Ni inkuru ya Prosper Bizimana. Ubutumwa umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yashikirije abo barongoye amakaminuza bari kumwe n'abahurikiye mu mugwi w'igihugu ujejwe inyigisho zo mu makaminuza hamwe mbere n'abahinga bajejwe gusuzuma ivy'inyigisho zitangwa, bwari bushimikiye ahanini ku gutanga inyigisho z'akanovera muri ayo makaminuza. Twaboneyeho n'akaryo kubabwira yuko babwirizwa kuraba koko yuko ivyigwa batanga ari vyigwa bizotuma dushobora gushika kumbona kazoza. Twaciye tubabwira rero yuko abatoba baraja kuri uwo murongo botangura kubikorera ko vuba bwango kugira ngo ntitugume muri vya bisata twamye twigisha kuva kera, ahubwo tuje mu bisata bishobora gutuma dushobora gushika kuri iyo mbona kazoza y'igihugu cacu. Murumva rero yuko ivyo tutoshobora kubishikako tutabanje kugira iryo suzuma ry'amakaminuza yose asanzwe ari ngaha mu gihugu cacu. Byabaye ngombwa yuko dutegura iki gikorwa cyo gusuzuma izi kaminuza kugira ngo turabe koko kaminuza ziriko zibikora neza, zitera intege kaminuza harimwo utu canke turiya ducumbagira kugira ngo ubwa mbere tuzihanure, zikosore, zikurikize amategeko. Ariko kandi iyo dusanze hariho kaminuza twahanuye ntizivyumve, haragera igihe tugafata n'ingingo zo kuzihagarika vyifata kibanza canke mbere hari n'igihe tuzihagarika burundu kugira ngo koko ntizibandanye ziriko ziratosekaza igisata c'indero. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana akaba yaboneyeho mbere gushikiriza bimwe mu vyisungwa mu gusuzuma inyigisho zizoba zatanzwe muri ayo makaminuza. Muri ivyo hakaba harimwo gutegura no gutanga inyigisho nkarishabwenge, kugira ubushakashatsi, kuba umuntu afise inyubako zibereye n'ibikoresho bikwiye, hamwe rero n'abigisha bakwiye kandi babishoboye. Turabandanya nano makuru. Abigeme n'abakenyezi bahamagarirwa guhindura ivyiyumviro bagashikiriza imigambi yabo mu mugambi w'igihugu paeje. Byashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Desire Manirakiza, muhuza bikorwa w'umugambi paeje mu nyigisho zo kwerekana icigwa cyakozwe mu bijanye n'imico n'imigenzo bibera intambamyi abakenyezi n'abigeme mu gushinga imigambi yo kwiteza imbere. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugwaruka buvatikanije na kaminuza y'u Burundi. Ni inkuru ya Jolie Nadia Niyonzima. Nkuko vyashikirijwe na Christelle Mariza Kwizera, umuhinga mu vy'imico n'imibano akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, ngo abigeme n'abakenyezi barafise ico bashoboye gukora biciye mu kwiyungunganya maze bagaheza bakiteza imbere bakongera bagaterera no mu iterambere ry'igihugu. Umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ugwaruka Focus Mezindagano nawe yahamagariye abigeme n'abakenyezi kuja ku kivi co kwiteza imbere mu kwitunganiza imigambi kugira igihugu kigere kuri yambona kazoza y'iterambere cihaye umukenyezi n'umwigeme badasigaye inyuma. Nayo Desire Manirakiza, umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu mu mugambi paeje ujejwe gushigikira imigambi y'ugwaruka yo kwiteza imbere, yahamagariye abigeme n'abakenyezi kuzana imigambi yabo muri paeje kugira ngo ishigikirwe kuko ngo nabo nyene barafise ico boterera mu iterambere ry'igihugu. Yavuze ko mu kiringo c'imyaka 5 irangiye cerekanye ko abashikanye imigambi yabo muri paeje ku bice 15% vy'imigambi y'abigeme ariyo imaze kurangurwa mu migambi 4,000 y'abashigikiwe na paeje. Tubamenyeshe ko ibikorwa bijanye n'ubushakashatsi haba mu vyo kwitunganiriza imigambi vyigishwa no muri kaminuza y'u Burundi. Imfashanyo igizwe n'umuceri, isukari, ibitenge n'ibindi niyo yatanzwe ni banki y'ugwaruka bije ku bavyeyi bagwarije abana babo mu bitaro by'akarere vya Gitega, hari mu ntumbero yo kwifatikanya nabo bakenyezi mu guhimbaza musi mpuzamakungu hariwe umukenyezi. Ni inkuru ya Dieudonné Nyandwi. Mu ntumbero yo kwifatikanya n'abakenyezi bagwarije abana babo mu bitaro vy'akarere vya Gitega mu guhimbaza musi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, kuri uyu wa mbere abakenyezi bakora mu banki ijejwe gukurikirana imigambi y'ugwaruka bije barashiriye imfashanyo abakenyezi bafise abana bagwaye indwara zidakira vuba zituruka ku gufungura nabi.
iyo mfashanyo ikaba yarigizwe n'umuceri, isukari, ibitenge n'utunyobwa tworoshe bita amaji n'ibindi. Baranatanze kandi n'imfashanyo aho nyene ku bitaro vy'akarere vya Gitega ku muryango wibarutse ubushuri. Godebete Ndayisenga icegera c'urongoye banki y'ugwaruka bije akaba yamenyesheje ko iyo banki yategekanije ikonte abavyeyi bashobora kuziganiriza ko abana babo kuva ku ruyoya gushika bagere mu bigero babategurire kazoza. Ni banki yagiyeho kugira ngo izirashigikira ugwaruka. Aba bana rero ejo nibakura murabafasha mu gutunganya utugambi twabo duhera mukuyemo muzoza muratwegeranya caba menshi muce muyazana kuyabika muri banki bije. Twarabatekanirije ikoni yo kubaziganiriza. Turafise ikonte twugururiye abana kuva bakivuka, mbere murabonye n'utundi twana baciye baduha ngaha, n'aka kana umuvyeyi wiwe arashaka kumwugururira ikonte ku buryo bw'uko agatererana rose. Murabona ko baguma bakeneye gushigikirwa ari uduta canke iki, ashobora kuba arabaziganiriza hajya anya mbere akaheza akabara vyara yandi akazoza kuyakoresha yagwiriye. Abo baronkejwe iyo mfashanyo bakaba barakengurukiye abakenyezi bo muri bije kubona barabimviriye ko ico gikorwa bakaba bagikoze inyuma yaho bari bahejeje kwifadikanya n'abandi bakenyezi mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wabereye ku kibuga c'inkino Ingoma kiri ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Tukiri mu makuru ajanye n'agateka k'umukenyezi ngo agateka umukenyezi akura ku mana gakwiye kubahirizwa na bose kuko uruhara rw'umukenyezi ari ntasubirizwa. Ivyo byashikirijwe na Patiri Emile Ndayizigiye arongoye igisata c'abepiskopi gatolika mu Burundi gishinzwe ubutumwa bw'ubutungane n'amahoro mu gihe bari baramutse bifadikanya n'abandi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. N'inkuru ya Fidelite Bukeneza. Igisata c'abepiskopi katolika mu Burundi kijeje ubutungane n'amahoro cifadikanije hamwe n'abandi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi ku civugo agateka k'umukenyezi kugira uruhara no kugiza ibikorwa vy'iterambere. Intumbero y'ico gikorwa ikaba yari yo guhanahana ivyiyumvira kugira hatsimbatazo agateka Imana yahaye umukenyezi. Mwijambo ryo kugura ivyo bikorwa Patiri Sibomana Canisius icegera c'umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi yavuze ko umugabo n'umugore banganya iteka banakeneraniye mu bitandukane bwabo kuko baruzuzanya. Nayo ku bwa Patiri Emile Ndayizigiye arongoye igisata c'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi gishinzwe ubutumwa bw'ubutungane n'amahoro ku rwego rw'igihugu avuga ko agateka umukenyezi afise agakura ku Mana. Kogwa byo kwigisha abantu cyo cambere kwigisha abantu gusonera iteka rya muntu wese. Hanyuma ugira kabiri gusonera iteka ry'umukenyezi kuko tuzi yuko muri kahise hariho imigenzo ahamuru n'ubikihari yerekana ko umenga umukenyezi ari munsi y'umushinga ntari munsi y'umugabo kubigisha yuko bingana abo babiri bangana mu budasa bwabo bunganiranira kugira ngo bubake isi ishobokera kandi kunda bose. Userukira igihugu c'ububirigi mu Burundi Michael Wima amenyesha ko igihugu aserukira gishigikiye iyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi kuko umukenyezi ari nkingi y'iterambere mu kibano no mu gihugu. Mwomenya ko abaraho benshi bagarutse ku ngana zishikira abakenyezi mu gihe c'intambara canke ibiza n'isibe ari nabo bahura n'ibibazo bitandukanye. Umakuru ajanye no gutegekaniriza kazoza abakozi ngo abarundi barakwiye kuronka amakuru ahagije kubijanye no gutegekaniriza kazoza abakozi. Mushikiranganje w'abakozi n'akazi Gabriel Nizigama yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu nyigisho zizomara iminsi 2 zahuje ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko zikaba zerekeye gutanga amakuru ajanye no gutegekaniriza kazoza abakozi. N'inkuru ya Adelin Harerimana. Izo nyigisho zahuje amashirahamwe ajejwe gutegekaniriza kazoza abakozi yamuka mu bihugu 8 vya Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwe be n'igihugu ca Afrika y'Epfo zishingiye ahanini ku kurabira hamwe uruhara rwo guhanahana amakuru
mu ntumbero yo kwerekana akamaro ko gutegura kare ikizofasha umuntu amaze kugera mu zabukuru. Emmanuel Miburo, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi INSS, akaba yamenyesheje ko izo nyigisho arakaryo keza ku gihugu c'u Burundi kuko ngo bazohungukira ibitari bike, na cane cane ko ngo mu bihugu vyitavye izo nyigisho harimwo ibimaze gutera intambwe ishimishije mu gukoresha ubuhinga bwa none. Ibihugu turiko turakorana muri azi bihugu nka Kenya, nk'Ubugande, baratera imbere muri ibi twita tekinoloji na tekinoloji yo guhanahana amakuru barateye imbere. Turibaza rero aho onya ko ariho dushobora gukura ivyigwa byahaba bidufasha natwe gutera intambwe, kandi harimo n'ibindi bihugu ntavuze binakomeye gusomba ivyonya nk'igihugu ca Afrika y'Epfo nabone bari hano, nabone bazodoha experience yabo. Ego ntituzoburamwo rero na cane cane mu bijanye n'ubuhinga bwa none ivyo twiga bishobora kudufasha kugira natwe dutunganye ico gisata cyo guhanahana amakuru nabo tujejwe gutunganyiriza. Nayo Gabriel Nizigama, umushikiranganje w'abakozi n'akazi, yavuze ko naho hari intambwe ibigo byo gutegekaniriza kazoza abakozi bimaze gushikako, ngo haracariho vyinshi byo gukora kuko ngo igice kinini c'abarundi ntibaratahura neza akamaro ko gutegura kazoza bagifise inguvu. Yongeye yagira ati, iyo habaye guhanahana amakuru kubijanye n'ico gisata, bituma atawusigara inyuma. Eka mbere n'abene gihugu baraheza bakitura ivyo bigo ku rugero rushimishije. Ibigo bijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi nka INSS, ONPR, amabanki nka BHB, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibigo bijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi ISS, n'amashirahamwe y'ubwishingizi atandukanye akaba ari karakurikirana izo nyigisho. Turabandanya nano makuru. Abarongo intara ya Burunga basaba ababishoboye bose gushinga imigambi iteza imbere ubuzima bw'abene gihugu. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa mbere muri commune Matana aho bari bagendeye ikigo Ubuntu Village of Life gisanzwe gitanga inyigisho kugwaruka. Ico kigo kirafise kandi ivuriro hamwe rero n'iyindi migambi irangurwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ni inkuru ya Prime Mugabo Nihera. Mu gisata c'indero, umugambi Ubuntu Village of Life waratanze inyigisho ku banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye zishimikiye ahanini ku gukoresha imashini nyabwonko hamwe n'uburongozi bwiza. Bize imyaka 2 rero n'umunsi niho baronka impamyabushobozi. Ahanini ibintu bize harimo icongereza, harimo uburongozi bwiza, harimo informatique. Abo bana rero benshi nabana bava mu mihana hano mu kibano, kandi usanga baciye ubwenge mugabo bava no mu mihana itishoboye. Mu gisata c'amagara y'abantu, clinique Ubuntu iramaze kuvura abantu bashika 30,000 na cane cane abakenyezi n'abana. Ku myaka 5 twarakiye abantu bashika 30,000, harimo abavyeyi bibarukiye barenga 5,000 n'abana batoya bamaze kwavura baje bo munsi imyaka 5 irenga 15. Aho rero nukuvuga ibintu ngaha nta mugore yibungenze canke umwana kirinda gufata imodoka aja ku birometero 50-30 wagiye kurondera hopitale ya kanaka canke amanuka Bujumbura. Ubu unye turafise ubushobozi bukwiye, haba mu by'iradiyo, mu byo gupima, mu by'amenyo, mu by'amaso, mu bana, mu bafasoni bibungenga bibaruka neza, abagirirwa cesarienne na neonatology, byose birakora. Waserukiye ambasade ya Amerika isanzwe ifasha muri iyo migambi yamenyesheje ko batazodohoka mu kubandanya bafasha mu gihe bigaragara ko abantu bahatorera koyokwa. Nawe waserukiye buramatari w'intara ya Burunga yasavye abavuka ntara gushira mu ngira imigambi nk'iyo iteza imbere koko abanyagihugu. Mu gisata c'uburimyi no gufungura neza haratangwa imbuto ku barimyi, haranarangurwa kandi umugambi wo korora inkoko, korora udukwavu, amafi hamwe rero no korora inzuki.
Muyavugwa mu makungu nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru ko mu gihugu ca Irani inyuma y'igenwa ry'umuyobozi mukuru w'ikirenga asubiriye uwari yishwe n'ibitero vya Israel na Amerika abanya-Irani bari bazi ko amahoro n'umutekano bigiye gusasagara ariko n'ubu ibisasu bikaba bibandanya gutegwa mu gisagara ca Tehran umugwa mukuru wa Irani mu mpera zindwi irangiye ibisasu bikaba vyasambuye ububiko bw'igitoro ivyo rero bikaba vyaragize ingaruka nyinshi muri ico gihugu inkuru ya Stani nzigamwe nayo. Ayo n'amasanamu yafashwe mu ijoro ryo kuwimana itehera ku mugwa mukuru wa Irani. Imbonesha kure yo mu gihugu ca Irani igihe itangaje ko Mojtaba Hamenei ariwe asubiriye se wiwe yishwe n'ibitero igihugu ca Amerika na Israeli bagize muri Irani kuva kuwa 28 ruhuhuma. Abanya Irani ngo bari biteze ko inyuma y'igenwa ry'uwo muyobozi w'ikirenga haca haboneka ituze mu gihugu. Uyo akagira ati mu gihe tubayeho mu buzima bugoye ngo twari twiteze ko igenwa rya Mojtaba rizana impinduka ku bijanye n'amahoro n'umutekano w'abanya-Irani. Nuyo ntaja kure y'uwa mbere ahamenyesha ko kuva uyo muyobozi mushasha w'ikirenga agiyeho ivyizigiro byabo vyagabanutse cane. Ngo bisa naho bashobora gutangaza ko intambara irangiye ariko atakintu kiboneka kijanye n'amahoro kirashikwako. Amenyesha kandi ko ivyifuzo vy'abanya-Irani mu gihe bitoshikwa ko ngo koba ari ugusubira inyuma mbere ibintu bikarushirizaho kuba bibi. Imisi igera ku 10 ikaba irangiye mu gihugu cyose ca Irani harangwa umutekano muke. Mu mpera zindwi irangiye igisasu catewe ahasanzwe hari ububiko bw'igitoro buri hafi y'umuji wa Tehera. Ivyo bikaba byaratumye haba ivyuka bibi mu kirere. Vahide aba mu gisagara ca Tehera akavuga ko buri munsi agerageza gusohoka rimwe canke kabiri ariko ngo nta muntu numwe yigera abona mwibarabara. Uyo nawe akavuga ko impamvu yatumye ava mu gisagara ca Tehera ngo nuko yagumye yugaraniwe mu nzu yabamwo mu gihe ikirere cose carangwamwo imyuka mibi ituruse kuri ubwo bubiko bw'igitoro bwatewe ibisasu. Iraswa ry'ububiko bw'igitoro rikaba ryagize ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'abanya-Irani. Uyo nawe akavuga ko yari yibaza ko hategwa ibirindiro by'abasirikare gusa ngo ntiyarazi ko n'ahari ububiko bw'igitoro bashobora kuhatera ibisasu. Kubw'ivyo abatanga igitoro bakaba batarenza amaritiro 200 nayo imirongo y'abakirindiriye ikaba ibandanya kuba miremire. Abanya-Irani bakavuga ko ubu kwiyunguruza bisigaye bigoye ariko abarongoye igihugu ca Irani bakabahumuriza bavuga ko atabukene bw'igitoro buri mu gihugu. Nubwo hari ibisasu biterwa mu gisagara mbere bamwe mu bategetsi bakuru bakicwa abashigikiye ubutegetsi bariyegeranya buri munsi mu masaha y'ijoro bakerekana ko bashigikiye ubutegetsi buhari. Mu mabarabara yo mu gisagara hagati haguma hibonekeza imiduga irimo abasirikare kandi ngo ntawurekuriwe kwegera. Uyo akarangiza avuga ko adatahura ico Netanyahu canke Trump bashaka gushika ko muri intambara batanguje ku gihugu ca Irane kuva ku igenekerezo rya 28 ruhuma umwaka wa 2026. Amakuru twari twabateguriye ningaha aciye arangirira mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye bakoze bagenzi bacu badufashije kuyegeranya hamwe nabadufashije kugira ngo makuru abashikire ngaho iwanyu atankomanzi wandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo y'igihugu.
Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. À la une de l'actualité, 10e jour de guerre au Moyen-Orient. L'armée israélienne annonce avoir mené des attaques à grande échelle sur l'Iran, tout en poursuivant ses raids aériens au Liban. Téhéran a de son côté visé Israël et des sites énergétiques à Bahreïn, au Qatar ou encore en Arabie Saoudite. Et un second missile tiré d'Iran a été détruit aujourd'hui par l'OTAN dans l'espace aérien de la Turquie, qui met en garde les autorités iraniennes. Mojtada Khamenei, désigné nouveau guide suprême iranien. Ce religieux âgé de 56 ans est le fils d'Ali Khamenei, tué dans les bombardements au premier jour du conflit. Il est considéré comme proche des conservateurs en raison de ses liens avec les gardiens de la Révolution. Son portrait dans quelques instants. Et conséquence de cette guerre et du blocage du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole s'envole. Une augmentation qui se ressent déjà à la pompe, alors que les experts prévoyaient pourtant une hausse dans les semaines à venir et pas si rapidement. Reportage en France. Au programme de la page culture, une bande dessinée qui explore les migrations du point de vue d'un passeur kurde de Syrie. Une BD basée sur le travail du journaliste belge Frédéric Lor que nous avons rencontré. 64 débats. Connaissez-vous le cordon sanitaire politique en vigueur en Belgique? Il s'agit d'une pratique visant à exclure les partis politiques d'extrême droite de toute majorité politique. 64 minutes, c'est parti. Israël a donc de nouveau bombardé ce lundi la banlieue sud de Beyrouth, affirmant cibler le Hezbollah. Un nouveau bilan fait état de 486 morts au Liban. De son côté, le mouvement chiite libanais fait état de violents combats dans l'est du Liban contre des troupes israéliennes arrivées par hélicoptère. Le récit de Mevalo. Au son des tirs d'armes automatiques, la silhouette d'un homme transperce l'épais et opaque nuage de fumée. L'armée israélienne vient de frapper après avoir donné l'ordre d'évacuer. Dans son viseur, les succursales de l'institution financière du Hezbollah. La banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite libanais pro-Iran, une nouvelle fois pilonnée ce lundi. Le sud du Liban, lui non plus, ne connaît aucun répit. 2 obus tirés par l'artillerie israélienne dans l'après-midi ont touché Klaya, une localité chrétienne située dans le district de Marjayoun. Dans ce brancard, un prêtre. Il se trouvait à son domicile au moment de l'attaque. Blessé, il a succombé. C'est peut-être la première fois que nous subissons de tels bombardements. Notre village est un village paisible. Il n'a jamais pris les armes contre qui que ce soit dans cette guerre. Il défend la paix, la sécurité et le bien-être de tous. Nous ne voulons rien d'autre que la paix. Selon Israël, le Hezbollah entrepose et produit des armes au sein d'infrastructures civiles. Acculé, le mouvement chiite ne désarme pas. Il affirme même avoir combattu des soldats israéliens et abattu